Bakunzi bisamiriza rimondesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro turasubiriye kubaha mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikira muherereye. Reka twongere tubahe ikaze mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro ibuka ukenguruke, ikiganiro giha akaryo gukora ineza ariko kandi n'abakorewe ineza bakibuka gushima. Turacari kumwe rero mwa kino kiganiro n'umutumire adasanzwe, umukozi w'Imana, umuvyeyi mama buntu yaje kugira atuyagire ku bitari bike kubijanye na kino kiganiro ibuka ukenguruke. Nayo je nakibateguriye ni Elia Haragakiza, hanyuma umuvyeyi turongeye gusubira kubaha ikaze mwa kino gice kigira kabiri ca kino kiganiro. Murakoze cyane. Twatanguye tuyaga canke turaba ico ijambo ry'Imana rivuga kubijanye no gushima canke no gukenguruka, ariko abariko baradukurikira bashobora kwiyumvira ati mbega uwo muvyeyi ko tumuzi, abeshi hari abadukurikira bakuze canke bavutse bumva muri uko muri kumbure bakavuga ati nta kahise kiwe tuzi. Mwebwe hoba hariho canke vyarigeze gushika ko hari umuntu yobakorera ineza ku buryo mwo mushimira canke mwo mukengurukiye? Ego cyane mwavuze yuko umuntu agirwa n'uwundi. Nukuri nta muntu numwe ntumuzi ko abarundi bavuze ngo n'umwami aratira urushinge. Bisigura yuko umuntu wese ahageze hose ntabura ugukenera uwundi. Burya kujya ukenera uwundi, umukeneye akagufasha ibyo wari ukeneye utegerezwa kumushimira. Na jewe ndafise abangiriye neza by'ukuri nama nibuka ngashimira ndongowe canke nshobojwe korera ikintu kigaragara nkagikora, ari nshobojwe kuvuga urakoze canke ndibuka vya bindi tukabiganirako. Mbere no mu kanya imbere yuko nza muri kino kiganiro hariho twavuganye twibuka nyene dushima. Yego, hari igihe abantu biyumvira ati bivanye n'umuntu iteka Imana yamuteye ati vyo gushima hari igihe usanga atari kirenga kuko hariho serivisi zizana utavuga ngo yarinze kuzisaba, kumbe gushima umenga rero ntivyari bikenewe. Nukuri gushima birakenewe, aho ugeze hose gushima birakenewe gose. Ntawovuga ngo ibintu byose bategerezwa kubikora, bategerezwa oya, ntibategerezwa kubikora kuko uwo mutuma ntabikore, canke ukamubwira ngo ukamusaba service ikintu agufasha ntagikore. Nico dutegerezwa gushima aho ugeze hose. Turafise abo twoshimira bagenda batugirira neza, bagenda badufasha, none ko byose utashobora kubyikorera. Yego, ntushaka kubyikorera. Birashika kubera ko hari umuntu bivanye n'iteka Imana yamuteye canke amafaranga baravuga yuko ni kimwe mu bikoresho umuntu yamaze kukironka gikwiye avuga ati jewe ubu nta bantu ngira no kenera icari cyo cyose ndagikoresha amafaranga. Abantu mwo batahuza yuko atarugero na rumwe umuntu yoshikako ku buryo vyotuma adashima. Umuntu afise amafaranga ntagira abantu ntaco yo mumarira. Nta na kimwe yo mumarira kuko ayo mafaranga ntiwoga umuyaraba, ukenera kuyakoresha. Kugira uyakoreshe ubanza gukenera ba bantu bagufasha mu bikorwa ibi, mu bikorwa biriya, kugira ya mafaranga avyara yandi ubandanye kuyagumana. Umuntu wese ku rugezo rwo gutunga ageze ko arakenera abantu. Mpakarorero k'umutunzi wa hano mu gihugu yovuga ngo ntakeneye abantu. Ubutunze aguma akeneye kubandanya gutunga, nta numwe yifuza kubitakaza. Ariko ntushobora kubandanya gutunga ayo mafaranga atari karagenda ngo akora ibindi. Ibyo bindi navyo bikorwa n'abantu. Abo bantu utegereza kubashimira kuko wo yabaha ngo bakora ibi bakayarya. Rero ayakoresheje akunguka, utegereza kumushimira. Yego, nko mu rugo rw'umuntu w'umwubahwa, umutegetsi Imana yahezagiye, nko muhira
mu muryango nk'umuntu yoshimira abantu baribaza ati none yoshimira nde ujya akora isuku uti ujya aramuhera ifungurwa tugafungura urabashimira yego turabashimira ndavyibuka nyene na nyene cyubahira gihari twarabashimira n'uwo munsi ndabashimira mwakoze cyane ariko uyu munsi ho byari biryoshe gusumba ejo tukabashimira baba badufashije yego nje ndavyibuka hari igihe tugira umwanya wo kuganira n'abana mu muryango ari abakobwa usanga badufasha ibikorwa ndabashimira nkabashimira ukuntu babikora nkabashimira ukuntu nyene bavyitwararika nanje bakankorera abatumiki nabatuma kiriya simfata yuko ryari itegeko nka gutyo umuntu yovuga ngo ni devoir oya simfata ko ryari itegeko ko bo binkorera oya ndamuhamagaye akanyaruka akankorera kiriya sinshobora kureka kumushimira kuko nyene aba yankoreye kuko igituma aba yankoreye namuhamagaye ngo akinkorere kubera uwo mwanya ntashobora kuvyikorera yego none utamushimiye ujya muntu mutoyi harico vyokwica yocika intege kubera uko ndamushimira biramutera intege burya umuntu agushimiye ko igikorwa wagikoze neza biratera intege ariko wamukora ibikorwa ahubwo burya abantu bakuru nibo bari bakwiye gushima cyane bagashima bashimirana batoya kugira ngo babatere intege nimba yakoze igikorwa akagikora neza ukamushimira ukamubwira ko yabikoze neza wakoze gukora ibi bikorwa wabikoze neza cyane bimutera intege ejo cyayongeramwo ingufu icyo gikorwa akazoca yamagikora neza kandi anezerewe kubera azi yuko umurongozi yaramushimiye haraho bishika iyo umuntu mutoyi ashimiye umuntu mukuru umenga ntacakoze ntivyari bikenewe kunshimira rimwe na rimwe ahubwo agafata yuko umenga wamushimiye mwavuze yuko rimwe na rimwe umuntu ashimye aba yongeje we wagaca abona yuko ahubwo umenga ashase kumusaba abo bantu oya umuntu mukuru adakunda ko abantu batoya bamushimira aba yishima kandi aba akwiye gushimwa n'abandi cyangwa agashimirwa n'abandi umuntu mutoya agushimiye nabyo ni byiza nabyo biraryoshe n'igihe umuntu mutoya yikokora akakuguronderera akantu hariho abantu baca bavuga ngo hari umuntu yigeze kumbwira ngo kanaka ngo kaza kunshimira ngo ibintu akantu yamuzaniye arakambwira mwana nshenda agashyira muri pubere ngo abure kudondera ngo ivyarya ngo gusuma ivyarya yo numva birambabaje yigoye kandi we yashatse kubikora nico n'umuntu yamenyereye gutanga mugabo yahaye umusumba kure urumva yabonye yuko amuhaye akantu ariko nukuri umuntu uwo ari we wese ayigoye akagushimira nukuri nawe ukwiye kumutera intege ukamushimira ahubwo ugaca umuhezagira nyene yego muvuze ikintu gikomeye hari umuntu ashobora kuba yarahezagiwe canke Imana yaramudugije ku yindi ntambwe hanyuma kumbure abasigaye inyuma kwico muvuze akakuzanira ndaza umuntu vyashitse agatera imbere hanyuma biwabo baramuzanira agatoke mwatwadukapo mugabo bivanye n'ubushobozi n'urugero yarageze karavuga ati je utwo dutokatoke ninde ubwo ni bwa bwishime kuko nukuri jewe nko kubwanje umuntu muto nyene aje akanzanira numva binkoze ku mutima nkavuga by'ukuri wigoye kubera iki wigoye gushika akavuga ngo nukuri nanje nari numva ntoza iminwe misa nkabona ukuntu yigoye nkumva binteye kugira ikibabagwe ku mutima uko kuntu yigoye ndagakirana umunezero nkakakarya nezerewe hariho ni umuntu anzaniye agatenge yikokoye ndagashonesha ahubwo nkaca nifotora nkamwereka canke nkamubwira ntuzundabe byari nzo nambaye cya gitenge wangurira kugira na wanezerwa abone naramuhaye agatenge mama buntu none yarakambaye nukuri kenshi umuntu yanzaniye ndavuga nti reka nzomwereke n'ifoto yuko nacambaye yego hariho rero nabandi bishika bivanye n'urugero Imana yamuhezagiye ko
akaja kuramutsa kumbura inshuti batari mu rugero rumwe kwico mwari muvuze ugaca usanga bikokoye tireka turabe basi yuko urya muntu twomwakira ngira muca mubibona bakagerageza ngira n'ubushobozi batari bafise bakagerageza mugabo wa muntu bivanye n'urugero kumurageze ko ti mvuye muhira nagize nakubwiye ubwo barubwishime ubwo n'ubwishime kuko usanze abantu bikokoye kugira ngo bakwakire kugira ngo bagire icyo baguhaye nukuri wogerageza nubwo uvuye muhira wagize urashobora gukorako ugakorako bakabona ko muri ko murajana mugabo mujana we ugira duke buke nk'uwafunguye nyene yego babona by'ukuri yuko imbere yawe utari kuratirimutsa gose bakavuga bati kumbura abasirimu ni kujya bafungura mugabo bakabona yuko mwariko murajana mwariko murasangira baca banezerwa sinzi kurabona umuntu nyene yisu nunuye agiye mu bene gihugu bagasangira nico kintu ca mbere kibanezera umuntu yishima rero ni watokwemera gusangira nabo ahandi hoho ntacobuza yuko usangira nabo kandi ukanabashimira ko bigoye bakitegura ku bwawe ku bwanyu rero utitaye ku rugero wowe uriko canke urugero Imana yoba yaraguhezagiye ko nta rugero na rumwe ukwiye gushika kugotuma udashima nta rugero na rumwe umuntu yoshika ko ngo areke gushima sinzi ko muvyibuka ntanga karorero kuri nyakwigendera Petero nkuru nziza sinzi ko muvyibuka ahibuye nyene aje ibuye yahora ashimira abantu babaguranye umunyu babagurana agasukari babagurana mama we yamutuma ku ibutike kugurana bakamuha bahama bakishura mu nyuma yarabashimiye kandi jewe ko yanabandi hafi naramenye ko yarabashimira no mu buryo bugaragara akagaruka gashima kuko ubu yateye imbere akabashimira yuko nahageze hagera aribuka bamuguranye umunyu aribuka mwarimu yamwigishije aribuka uwamuteye urushinge kwa muganga muvyibutse neza yahora akunda kubivuga akavuga akashimira uwamuteye urushinge kwa muganga bya bindi nyene udashobora kwikorera akavuga ati yaramfashije kubera yanteye urushinge ibyo byose ni ibintu byo gushima ibyo gushima biruzuye nta mukuru atoshima nta muto yatoshima ariko kubijanye no gushima nyene hari gihe umuntu agira gutya nyamba ari iciza yakoreye umuntu ego nivyo kumbure ntabamwiteze ko iciza kuko bivugwa yuko umuntu adakwiye gukora ineza yizeye yuko uwo yayikoreye azoyimusubizako birashika mu gihe uhuye n'uwo muntu adashima we wamukoreye neza kandi ku mutima wawe nta ngorane mugabo we umutima wo kwakira no gushima nta wafise we wakoze iyo neza uvyifate mu gutuhagarike oya ahanini dukwiye no gukora ineza tuzirikana ko tuyikoreye Imana ibi tuvyigira ku majambo ari muri Matayo mu gice ca 25 avuga ukuntu tuzocigwa imanza hari ibintu bitandatu Yesu yari karavuga ngo bazoraba ngo icyo gihe ngo nicara ku ntebe yiwe yo guca imanza umwami Yesu ngo azorobanura impene mu ntama intama zije iburyo impene zije ibubamfu aravuga ngo abagiye iburyo ngo azobabwira ngo nimuze bantu banje bo kwizigirwa ngo kubera ngo nari nshonje murangaburira nari nyotewe mu mpico kunywa nari mwibohero muza kundaba nari ngenzi mu mpindaro nagenda gusa muranyambika nari ngwaye muza kundaba sinzi ko nabivuze byose ni bitandatu ndavyibuka neza yego urumva ivyo urumva Yesu azovuga ngo nari mu bisanzwe ibi bica bidutahuza iyo ugaburiye ubushonje natovuga ngo urakoze ubu bikoreye Imana nukuvuga nukwiye kuraba wa muntu ubikoze kuko uvuga uti nukuri kubwo nivyo mfise n'Imana yabimpaye kubona mfise icyo ndamushumbije no kubera Imana ukamuha
uri mu munyororo arashaka kumugemurira ntagushimire canke ntimunabonane ngo akubwire ngo urakoze woca ugenda widoga cyangwa ukagemurira umuntu mu bitaro wagiye kumuraba ararembye ari muri koma anakize cyangwa ukamurihira ntamenye ko ari we wamurihiye noneho woza kumwishyuza ukavuga ati burya reka wibuke ko ari jewe nayo canke wibuke naraje kukura oya hariho umunsi bizoja habona kavuga ngo burya hamwe wararaba naka wari uravye jewe hamwe wagirira neza naka wari ubigiriye jewe. Aha rero nshaka kubwira abantu bakunda kuvuga ngo naka naramugiriye neza ntashimana ukuri by'ukuri umuntu umugiriye neza ntashime birababaje ntiworeka kubabara kuko umuco umenga afashe minenegwa igikorwa wakoze nawe kumbure hari igihe uba wikokoye kugira umugirire neza uwo muntu ariko atanashimye nta ngorane kazima wewe wakoze nidukwiye no kubabara ugiye kubabara uzo uri kurabicishamwe umurongo uzoba waribagiye ukorera uwo mengo wakorera ujya muntu ariko ibyiza byose dukora tubifate nk'abakorera Imana niho tutazobabazwa n'abatadushimiye. Uwo n'umuco umwe haro n'uwundi muce rero uwo n'uwo umuntu yakoreye neza hanyuma wakorewe neza no kuvyibagira akavyibagira ntibuke gushima. Haro n'umuce w'abantu bakoregwa neza nyamba vyamunaniye gushima ahubwo akibagira ahubwo ugasanga akwituye inabi nabo bantu barabaho mbega n'uwo muntu yakoreye neza umuntu aho kugira ngo yibuke no gushima bikanka gushima vyamwankiye agaca mwitura inabi uwo muntu agumana umutima yogumana umutima wo kubandanya akora neza bigakunda. Yego cyane uwumwe mu bandi benshi yokubuza gukora iciza oya uwo niyo kubuza gukora iciza ngo mbere ngo nama nkora ibyiza ngo bakanyitura n'umwe ndabizi neza nta muntu arakorera ibyiza abantu 10 ngo bose bamwitura inabi oya barabaho bakwitura inabi. Narasomye hano muri Bibiliya muri Yesaya havuga ngo azobona ibara uwishura ikibi iciza uwundi yamugiriye uwo Imana izomwimenyera murekerekana nawe uwo Imana izomwimenyera izomenya igihanimo izomenya uko imwigenzereza reka kumushira ku mutima umureke. Hari gihe rero mwino minsi beshi bahagaritse ivyo gukora neza mwe turiko turabona ugasanga ngo jewe ngo wa mbere ngo wa kabiri ngo wa gatatu ngo narabuze numwe yoza kunshimira agacumuro shimwe nabo bantu. Iyo ukoze ikintu ukeneye kwiyereka abantu bamwe tukunda kubita ngo ba wamboye ukeneye kwiyereka abantu cyangwa ukeneye ko abantu bagushimira icyo gihe ntiworeka gutsitara wabikoranye uwo mutima wo kugira ngo cyangwa umwirate ko hari cyo umusumbije reka nzomuronderera akazi abone ko hari cyo ndamusumbije oya bikorana umutima uvuga ngo reka ndamuronderera akazi nawe aronka icafungura nawe atera imbere ubikorana uwo mutima w'ikigongo ariko bikoranye reka ndamuronderera akazi abone ko ndamuruta abone ko ndamusumba urumva utagarutse gushima nk'uwo mwobipfa ariko ufise umutima wo kugira wo gukora iciza by'ukuri ikibabagwe icyo novuga ngo imbabazi muri wewe nagira ndakubwire ko utorondera yukagaruka kugushimira uwabikoze afise icyo kibabagwe ni wa wundi aba yabikoreye Imana ikazomuhemba naho babandi batogaruka naho bose Yesu ibyo nibyabaye kuri Yesu none Yesu yaciye areka gukora ineza usomye muri Luka 17 abanyamibembe 10 bagiye kuri Yesu batakamba bati tugirira imbabazi bavugira kure kubera bari bagwaye imibembe niko byari biri nta nuwegera abantu afise imibembe. Yesu acarababwira ngo murakize genda mwiyereka oya yababwiye ngo genda mwiyereke abahereze bariko baragenda mu nzira bibiri yivuga ngo bagenda barakira umwe muri bo kandi ngo w'umunyamahanga atari mu bubaha Imana abonye akize ngo acasubira inyuma anezerewe yikubita ku birenge kwa Yesu arashima ngo caramubaza ngo none ko mwari 10 abandi 9 bari hehe nta wundi yabonetse ngo agaruke gushima Imana nta wundi yabonetse uretse umwe gusa acaramubwira ngo genda ngo kwizera kwawe kuragukijije unawe yararonse inyungu burya ntiyakize mu mubiri gusa n'umutima avuze ngo genda ukwizera kwaramuki uko yari yagarutse gushima kubera yakize mu mubiri ariko yongeye ko ukwizera kwawe kuragukijije
bisigura ko yakize n'umutima yarungutse rero Yesu ntiyahevye gukora ibyiza yagiriye neza 10 hagaruka umwe ntiyahevye gukora ibyiza Yesu atubera akarorero rero nubwo yahagarutse umwe ntiyaciye areka kuzaragirira neza abantu ntiyakora kugira ashimwe n'abantu yakora kubera umutima w'impuhwe waburi muri we agakorera abantu natwe uwo mutima w'impuhwe niwo ukwiye kuturanga mu byo dukorera abandi bose. Murakoze cyane. Imbere yuko turangiza na kino kiganiro hari akantu umwigisha yatubujije ko dukora umuntu akaza agashima bivanye n'agaciro yahaye ico wamukoreye wagikoze ati nta mpamvu yo gushima ati ntacyo nakoze bigaca bime ari igihe umuntu avuga ngo nta mpamvu yo gushima ari uburyo bwo kuvuga ati nukuri nukuri nabikoze nyene nkuko nategezwa kubikora je nk'ubu hari ndaguha karorero hari umuntu ashimira warakoze kuza kundaba hamwe nari kwa muganga n'umukristo ndongoye ndamubwira nti nta mpamvu yo gushima kubera iki je nakoze ibyo nategerezwa gukora nk'umwongere wawe atoya wari gushobora kutaza wari gushobora kubura umwanya ego urakoze gushima ariko nakoze icyo nategerezwa gukora suko mba ndavyanse iryo shimwe giyewe nanje mbashaka kumubwira ngo ahubwo nije nagiriwe ubuntu kuronka karyo ko kuza kukuraba. Hariho abantu rero bacavuga ati bwa mbere naramushimiye abona yuko umenga ishimwe ndamushimiye ntarikunze kumbura agaca hagarika ubwa kabiri. Hariho uwovuga uko kubera yavyakiriye nabi nk'ubu nanjye ndakunda kubivuga ni nta mpamvu hari yo gushima kuko jewe nakoze ibyo nategerezwa gukora nk'umurongozi wawe nakoze ibyo nategerezwa n'umwana ambwiye urakoze ndamubwira ntego urakoze gushima ariko nakoze ibyo nategerezwa gukora kugira nanje haba harimwo muri jewe kumva ngo simave nishima ngo baje kunshimira ngo baje kugira ikiyoya burya hari ibintu ukora kubera aribyo uba wategerezwa gukora mu yandi majambo nta muntu akwiye kwishima ngo naragiriye ibi nibi wategerezwa kubikora. Hanyuma dusozera na kino kiganiro impanuro muri rusangi mwoha aba bantu badashima kandi ivyo bagiriwe neza bitabuze bama baragirirwa neza mugabo kudashima ugasanga ntawuzi ko ari mu mutima bitari muri bo canke ngira batabitojwe nka kumwe mwabivuga aba bantu mubahanura iki? Nagira mpanure abantu batazi gushima yuko udashimye utongerwa aba bantu bariko bizibirira ko umugisha kubera nimwibuka inkuru bavuze ngo urakoze yamaze amapera yo kwa patiri hajya bashatse kuvuga iki nanje bakikavuga sinagatahuwe ngo urakoze yamaze amapera yo kwa patiri basha baratubwira neza ko yari inkuru y'abana bahita biba amapera kwa patiri mu giti hanyuma patiri arababwira ngo tora aho utwo mwari mumaze kwaha ariko ntimuzosubira urakoze pati nimwahe nayo ari hafi muyatwara pati urakoze cyane basi na kijya giti nimucahe urumva cya giti ko kiratinda kirahera urakoze kubera baguma bashima cyane kandi bagashima bakoma amashi ari umuntu ashima ukabona by'ukuri ko ari karabishima bivuye mu mutima n'uwundi ashima ukabona ko ari byaha ku munwa buryo ushima nyene urabibona nyene yuko yabishizemwo umutima wose nyene abantu badashima barizibirira kumugisha ushimye urongerwa ego rero nabajya badatanga ihigira 10 ngo bashimire Imana yabashoboje gukora ukwezi kose ibaze uhuye n'umuntu aguhezaga ibihumbi cyane kacu genda ukabirya ntiwabiziga jewe nama ndavyiyumvira nkatangara ivyo bihumbi cyane ntaho wabiziga sivyo wakoreye nta kintu yaravuze ati reka ndaguhezagira eto gacuge nuvuga ati Mana yo aya mafaranga sinayaziga nukuri reka ntwari ibihumbi 10 shira Imana kuko sinayaziga ibaze kuba ari no gushimira Imana kubera ibikoze hari n'igihe utaba wayibisavye n'igihe uba wayibisavye umuntu wese akwiye gushima ndasavye ntashima zimenye ngo baba ariko barizibirira kumugisha wa muntu yakugirira neza ntumushimire no hanyuma yo kumbura yo kugiriye ikindi ariko akavuga ati rikata uyu muntu ndabona ko ngira ibi
ngira ibi namukoreye ntacyo vyamubwiye reka ndeke ariko waragarutse ugashima navuga kumbe cya kintu namukorera yakifashe nk'ikintu kinini yarabona ko cyamugiriye ikimazi reka nze ndabe basha n'uwundi munsi ukumva urarongoye gukora ikindi gisumba ca kindi kubera wabonye ashima intashima munyumve neza mwizibirira ko umugisha. Murakoze cyane, twe turabashimiye turabakengurukiye kandi tuca twizera ko dushimye ko no hirya yejo ntitwabatumira muzoza. Ego mwakoze mwigoye, turazi yuko ibikorwa bitari bike mugabo mwakoze kuza kudutera iteka mu kino kiganiro. Murakoze gushima nimwongera kuntuma ko by'ukuri nzoza kugira aba ni nakaryo umuntu arose ko gusangira n'abandi ivy'Imana yamukoreye canke yamushizemwo. Yego nzoza. Bakunzi bisamiriza n'ibondesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, ni hano ikiganiro ibuka ukenguruke kirangiriye. Twari twatewe iteka n'umukozi w'Imana umuvyeyi mama buntu mwa kino kiganiro. Elihara Gakiza nije nariko ndakibashikiriza, mubandanye mugira ibihe vyiza naho ubutaha.